tugendera aba artiste batandukanye haba aho basanzwe baba canke aho basanzwe bari gatuye turiko turatembera canke turengana tukabona umu artiste ahantu tumubonamwe inkuru niko bisanzwe bimeze abona ko uyu munsi aho turi hadasanzwe aho turi hatandukanye naho mu mazimisi muriko muratubona ni Edison ndayahoze kuri Mike za Niyosel TV na cyane cyane mubona ko Arke ni hariya abariko bikora neza kugira ngo kunde ko mubona uyu muniga hano afite dreads sinzi nimba tugeze muri Jamaica sinzi nimba tugeze he arahatubwira uko bigenda kose yitwa Mr Giba muramuzi mu ndirimbo zitandukanye kandi zakunzwe yatanguye avuga ko bigoye kugira ngo azoshika abandi bageze mu biganiro yagiye atanga ku masamireza atandukanye muravyibuka ko yavuga ati jewe sina franga nta kondi kandi ntakomeze kandi cyo getura mwibuka aho kwa nafanana na franga lakini iva nafanana na franga niko bimeze mu kazi niko bigomba kugenda twabivuze mukomeze gukora umugisha uzobasanga ku kivi Mr Giba ndakuramutse no gira daguhane kaze my brother ndakuramukije cyane umeze neza shimye Imana kabisa Mr Giba tangura widondera bariko baratumviriza imbere yuko twinjira mu idonido ryaho tugusanze kwanza Mr Giba le docteur Diké le docteur qui guérit les blessures Diké le docteur sans document ya vous êtes docteur Diké abariko baratwumviriza bumviki le docteur d'amour muganga w'urukundo wavuga kuri ndi mu rukundo azokuba yibeshe bo mu bisanzwe ndibaza abantu benshi nk'abamfana bo barabizi ko genda umuganga w'urukundo kuko n'indirimbo zanje zose zitangurana na Dr Sandokima en plus Dr Sandokima bisigura umuganga atagira amadokima kandi umuganga ntabaho atari urukundo gusa kuko nta shuri ry'urukundo urumva urinze wiyita muganga nta dokima woronka ariko ku mu artiste urinze uvuga ati Dr Dukel umuganga w'urukundo bakaba bazi yuko aba artiste kenshi ari bandi mu rukundo atari urukundo rwandi ho vuga ngo turahuye n'umuntu yabuze twafungura tuyumuherede oya nshatse kuvuga bya bindi byo kuba hafi yamwe bakunda kwita abana canka bigeme biri muri iyo sense canke biri muri sense yi biri muri iyo sense nyene gusa urukundo n'ugwa bose ariko uri kuraraba nk'indirimbo je nkora message ntanga urumva ni zijya z'ama couple urumva message zo zijya ku bantu nyene bakundanye urumva mu bisanzwe je ndavura mu rukundo ufise ama stress ndashobora kukuvura ibintu nk'ibyo bivanye bigenza guti mu kuvura abo bantu turashaka winjire mutubwira ati bana umuntu afise ama stress y'urukundo ndamuvura nciye muri inzira icyambere na mbere kwanza nuko aja kuri YouTube yiwanje agakurikira indirimbo ziwanje kuko zirimwe impanuro nyinshi urumva wumvirije indirimbo za Mr Giba itakupendezesha ibintu nk'ibyo so ukamenya ibyo uko utegerezwa gukora ku mukobwa mukundanye cyangwa umuhungu mukundanye urumva mbanda kuvuye yego Mr Giba akapera gato ku ndirimbo na Skia ni indirimbo yatumye Mr Giba banabariya bamumenye Hundo muda tutoke, nenda va upendeze, ukiwa na shida chochote, baby wangu nijuze, nachotaka ule unywe tena yote, iwe gharama yangu, usifike unawili mjini kote, uwe na mipeke yangu, Skia baby ni lazima upendeze, Skia nitakupendezesha baby, Skia nitakupendezesha baby wangu. Iwe Dr Dukel mwavyumvise afate vyose Mr Giba arariha. Mr Giba tugusanze hano muri salon de coiffure mugabo turabona look idasanzwe na cyane 2021 nabishasha kubera iki ugusanga hano kano kanya mu bisanzwe na iyi look nashizeho kubwa shooting ariko ndashootinga nani video y'indirimbo yanje Julietta izosohoka vuba urumva abantu basanzwe bamenyere ko je nkunda ibintu by'imishasi sana ariko sinogumana amafro iminsi yose byasabwe yuko nsuka sometime ibintu nk'ibyo ya amanga hanyene mba nshaka nyene kuguma meze bien look meze bien nico gituma guma bayisubiramwo 2 jours 3 jours bacha bansubiramwo mu mutwe uyu munigane wo mukwafere wawe yego ni umukwafere wanje kabisa niwe nemera sana na undi muntu ashobora kunkora mu mutwe yadahari yego ijuka mu burutuka tabasigaye hose ntubemera anjani ihangana kabisa nkamurindira agwaye turarindira gakira agwaye urukundo naho bicaye sabwe ko ndamuvura umengo mu maso hiwe asigaye hasa nk'urukundo bivanye nuko akunda kumwa Dr Dukel kabisa ndibaza maze kuvura kenshi ndavura mu rukundo kabisa Mr Giba twabonye coming soon y'indirimbo wise Julietta imbere yaho hari izindi ndirimbo tumaze iminsi turiko turakira watubwiye yuko ukunda afro wari ufise dread mu ndirimbo iheruka
ndetse zirimwe amakala atandukanye ayobeye niko nabivuga kano kanya wazizemo iyindi look nijyari wiyumvira guhindura look bijanye n'indirimbo cyangwa amajambo waririmbye imbere ko twinjira mu idonedo ry'indirimbo wise Julietta ikintu cya mbere kwanza novuga ko ijya look ya Maidodo kuko yari reggae song byacha bisabwe ko nshiramwo amadred ariko indirimbo nasohoye unaga ari reggae nuko nabonye ko amadred ambere ukuna general yakunze urumva byacha bisabwe ko ndayasubizamwo kandi yo wabibonye canke n'abantu babikubone barabibonye ariko cyane cyane abanje urumva negezo kwanza kubikunda jewe maze kubikunda urumva aho negeza kubikora narabikunze n'abantu benshi barabikunze bacavuga ati amadred arakubera ncavuga ati reka rero nze ndashira dread sometime mpindura ibintu nk'ibyo twinjira mu nkuru nyezina nagira ndagusabe uhindukire kugira ngo abariko baradukurikirana kuri kamera za Niyosel TV bakubone neza twinjire kwa Julietta nawe uhindukize intebe gusa gatoya hanyuma kugira ngo bigende neza kugira bigende neza nuko bagomba kubona Mr Giba bawazi kuri skia na Mr Giba wakino gihagira sohore Julietta kubera ikidinimba kwita Julietta navuga inspiration yavuye ku mukobwa dukundana niko asanzwe yitwa ni true story for you ni true story hama inspiration yavuye ku mukobwa dukundana ncavuga ati reka ko ni mora ni inspira ku bandi bantu nyene ama histoire aba mbona mu muji ibintu nk'ibyo ko je ndi mu rukundo muri uno mwanya ndashobora kwiyinspira ku mukobwa wanje so ncavuga ati reka iyi story yiwanje y'urukundo reka ndayivuga ukuntu nyene tubanye Mr Giba ndibuka dukorana ikiganiro wigeze kutubwira ko wigeze kuba mu rukundo mugabo urabivamwe kuvuga ati kino gihe ngira manze nikorere music ubu naho wagarutse mu rukundo niki cyatumye ugaruka mu rukundo mu bisanzwe kubivamwo nuko ndibaza story yanje uko nabivuze wo twasohokana ya mbere igihemu byaca bisabwe yuko kuko imisi yose turarondera ariko ku simpaka muri ico gihe wewe urondereye ko nguronke urumva ariko kurondera ni ngombwa ariko si ngombwa uronke kuri uyo mwanya so byacha bisabwe ko ndaba kwanza umuntu tujana umuntu nyene kwanza akunda uko ndi umuntu afise ubuntu muri we ko duhura n'abantu benshi nk'abamiziswe murabizi duhura n'abantu benshi ariko gacu usanga ni bari true kuri twebwe urumva ni bari mukuri urumva sometime ni acting nyene byaramfasha umwanya muremure ariko urukundo nayo ndarufise waguye mukiye yitwa gute asino muvuga sinshaka no kumugira promotion ariko ubu uramuvuze kubera turi mu rukundo urumva turi muri mood nziza ndaryoherwa kuba ndi kumwe nawe so sinoreka kumuvuga kandi Julietta ni yaguhemukira naho nyene uzosubira kumuvuga Julietta oya nazohemuka ikihe kintu kino gihe kikwemeza ko Julietta ashobora guhemuka nk'ubu bwa mbere parce que Julietta n'umukobwa navuga ko kwanza ubwa mbere na mbere aranyubaha iyo ndamubwira ikintu aracumviriza ndamubugije ikintu arakireka ndamubwiye ati kora iki aragikora so bica bisigura yuko ari best wife kuko iyo ukundanye n'umuntu kacu usanga ntaraba pose aracari muri ya myaka nyene yo gushuha nimushobora guhuza ariko wewe novuga ko mindset yiwe ituje ukuntu tubwire message wamuhaye biciye muri iyo ndirimbo turindiranye igishika cyinshi na cyane cyane ku munsi wa mbere indirimbo wise Julietta message ya mbere kwanza namubwiye nuko ngomba gusohora song ijanye n'urukundo rwacu ariko kuba tumeze uku ibintu sometimes birahinduka ari gihe usanga umeze fo ari gihe usanga umeze bien cyasabwe ko dukundana imisi yose mu maka yose niyo message namubwiye ubwambe kambia ni hatari Julietta kora mubona uyu mutipe wawe arakwemera ko yahisemo no gushira ku karubanda nshatse kuvuga cyangwa kukwemanga kino gihe ntariko arabigera umutwe ni Julietta kino gihe ari mu rukundo na Mr Giba abitangaje bice kuri kamera za Niyosel TV ejo twitege kubona picha ya Mr Giba na Julietta uko abandi babigana cyane cyane mu muryango w'abartiste bijya nino kwisi cyangwa nahani wacu si picha gusa n'ama video cyangwa live turashobora kujya live so kuko urinze ubona natwebwe abasani kugira umuntu atwizere biragoye sana kuko dukora ibintu bituma abantu benshi batumenya abakobwa abahungu ibintu nk'ibyo rero bacaguma bibaza ati none uyu muntu ko adapresenta umuntu wasohokana bica bisigira ko afite abakobwa benshi ariko urinze wemanga ugapresenta umukobwa musohokana nuko byerekana ko natwebwe abasani turabantu nk'abandi turafise urukundo gukuri so turashobora gufata decision yo kuvuga ati nkundanye n'umuntu umwe gusa umukobwa Mr Giba yahavuye ashyira mu ndirimbo dufata ko adasanzwe kuba ariko baradukurikirana mbwa batari ko baramubona umwigeme Mr Giba yatoye mu bandi benshi ameze gute baramubonye n'uje nyine ari kuri cover ya coming soon
byose twabonye visage visage okay tubwire imyitwarire yiwe haruhande yaho tubwira na karagatiyo okay numurundi kazi wataramubona numurundi kazi kwa papa na mama gusa imyitwarire yiwe ije nkeneye kuyimenya gusa kuko aribo benshi bamurondera sinshaka ko bahaba baza kuzanira ibintu sitaki fujo urabona 2021 nshaka nyene kuba mu mahoro ukuntu dutanguye umwaka neza na Julietta so tutanguranye urukundo urumva ibindi novuga ko ibintu byose akora kuri jewe ni byiza indirimbo Mr Giba yaririmbiye Julietta iri muri style ye ni nka afropop ndavyibaza afropop uko nimba atari banga woducishirizamwo acapella gatoya ku ndirimbo ya Julietta izosohoka ku munsi wa mbere Sheri nikipata nchangie na wewe Dali nikikosa inabidi unielewe Oh Sheri nikipata nchangie nawe Oh Dali nikikosa inabidi unielewe Julietta, Julietta you my heart Julietta Juju Julietta Your black is beautiful Your black is beautiful My Juju Julietta Ari akantu kakongera ducishemwo Your black is beautiful ya numurundi kazi kwa papa na mama ngo nabivuze urumva muca mwumva nyene ko ari umwirabure mu Afrika nakwambia ni hatari ndikumwe na Mr Giba benshi muramuzi mu ndirimbo zitandukanye kandi zimeze neza kandi ubona ko akomeje gukora Mr Giba indirimbo izosohoka ku munsi wa mbere izosohoka sangapi izosohoka na masanamu abakunzi b'umuziki w'u Burundi bitega ibidasanzwe bimeze gute kuva muri no ndirimbo na cyane cyane biciye kuno mugabo Mr Giba bo izosohoka na masanamu ariko isanamu zoba ndi je nyine mu isanamu urumva byarangoye ukuntu nyine noshira uwundi mukobwa muri video y'umukobwa naririmbiye w'umukopine wanje byarangoye ukuntu ncamvuga ati reka nicara ahantu hamwe kugitambara nyene ngire video ndi je nyene izosohoka ku munsi wa mbere itariki 25 saa 2 zo mu gitondo izoba yamaze kuja kuri YouTube ya Mr Giba DSD uyisohora ice bija hose hari ico wifuza ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi niki kintu bifuza ko na cyane cyane nyuma yaho bagusupportinze mu ndirimbo zitandukanye iyi nayo kuko tuva mu giza tuja mu bundi nimba ntihenze naco gikorwa ca mbere uzo busohoye muri 2021 ariko abakunzi b'umuziki ndi baragira bati kabisa raduhaye agaseke bimeze ukuntu ariko turamenye kumenya icya twifuza ikintu ca mbere kwaza nuko nifuza ko abantu bose bagira urukundo gukuri nk'ubwo Mr Giba na Julietta so message nayitanze kugira ishikira abantu bose ariko nitangiye ko akarorero jewe so kuba ufise umuntu ukunda ni byiza kumwishimira ko ufise umuntu mukundanye umwishimira hose mu bihe bibi mu bihe byiza ahantu uri hose utegeza ko mwishimira nk'umuntu mukundanye ikintu cya mbere novuga ko ari kuba fidele gusa mu rukundo kuba fidele mu rukundo ni Mr Giba kino gihe turiko turaganira turiko tugitera tugana ku musozo bigaragara ko yahinduye imvugo yarahinduye imvugo tugitangura dukorana ibiganiro ku ndirimbo zitandukanye hari imvugo yakunda gukoresha ijanye no kwihebura cyane kasa nkaho umengo ejo harashobora kuba hadashobora kuba heza bivanye n'amajambo ariko aratururibuka ko nigeze kukubwira ati ntusubire gukoresha izo terme ahubwo ikintu ugomba gukora aturi vyiza kuko usavye bike Imana iguha bike usavye vyinshi Imana iguha vyinshi kino gihe ubuzima bwa Mr Giba bumeze gute na cyane cyane mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ubu novuga ko hari ibintu byinshi byahindutse kandi ashimira Imana cyane gose kuko hajya muri jya misi hari ukuntu nyene byashobora kunshikira nkumva nko kumengo umuziki no uheba kuko ndinze mbona aho wewe uyicaye ngavuga ati Ediso muranda mwumva nakuze ndamwumva urumva ncambona nko kumengo hajya wahashise byoroshe ariko naciye nsanga mu kazi kose ukora uca mu struggles menshi sana byasabwe yuko wihangana kandi wihanganye Imana yoyo irabona intumbero yiwawe ubufise wihanganye urashika kucu ushaka kuko nta kintu kizana ifu ko ugikorera nyagihe gusohora indirimbo ntivyari vyoroshe nibuka ko turi mu bakomeje kugira gute gutera kamo abafise uburyo cyangwa afise amafaranga kugufasha bivanye na tala twabona usanzwe ufise nitwifuza ko tala yawe yohagararira hajya nyene kino gihe turabona ko habayeho gutera intambwe ubufasha bwawe ufise kino gihe bumeze gute bo abantu benshi barantahuye baratahuye talent wanje kuko ndiko ndaraba hajya abantu bake wasanga banahura naco gituma mwaguma mumpanura nkagira ku mpanuro ziwanyu kandi zaranyubase cyane gose bivanye no kuntu mwambwira ati wewe nimba ushaka kugutera imbere ugira indero wubaha abantu talent wawe abantu bazoyitahura pole pole kuko
nuri Yesu canke nuri Imana ngo wemerwe na bose. So ibintu nk'ibyo nivyo nagendeye ko, kandi ubu ndaronka abantu, ndashobora kuronka umuntu nyene ashobora kunyitangira akambwira ati je nshaka video, wewe ushaka video ndagusohorere video, urumva canke audio, ibintu nk'ibyo. Uriko uraraba nk'ubu ngiye muri studio si henshi ndiha, urumva gusa iyo fanu urayitanga nyene kuko producteur araruha ibintu nk'ibyo, ariko uraraba nka nk'indirimbo Julietta nayikoze nyene for free kandi n'izindi nyene ziheruka nazikoze nyene ni nka for free, kuko ndashobora kwegera umuntu akantahura akavuga ati Mr Giba ndazi ko ufise talent kandi nubwo no gushira muri studio yiwanje ndazi ko udashobora kumara amazi. Yego, akajambo cyohereza bari umunawe kino gihe bariko baraca muri bya bibazo warimwo nabo nyene babona kwejo canke hirya yejo bidakunda ko bazosohora izindi ndirimbo naka. Ikintu ca mbere kwanza no gusenga Imana mu bihe byose urimwo, ugasenga Imana ugashima ibyo uri kuracamwo, hama mu kazi kose bisabwa ukubaha no kwihangana, kuko utihanganye nk'akazi k'umuziki ho karagona. Nashobora kubona wowe utamvuza akubwira ati Edison mvuza, ariko muri uyo mwanya mu gihe utarantahura ntushobora kumvuza, utegezwa kuko iyi radio yumvirizwa n'abantu benshi. Hariho umuziki ushobora gushiramwo umuntu akavuga ati cyahindura frequency, so niba ntahura uzomvuza tu, apana gushiramwo ishavu ngo kubera atamvuga reka nce ndamufaka. Urumva ibyo ni bibi, bagira ukwihangana no gusenga cyane no gukunda ibyo bakora. Indero niyo naniya byose. Ufise ikibazo cy'amatsiko mbere guca dusezerana, Dumba akunda gukora ama challenge hano mu Burundi, nimba ntihenze mushobora kuba mumaze kuba nka babiri gusa ashobora kuba amaze kugirira challenge, Big Fizzo ndetse na wewe Mr Giba, muhuriye n'umuntu nyene atahura arakunda umuziki wo mu Burundi, kandi n'umuntu akunda umuziki sana muri rusange, hama umwigenjeje ko neza aragufasha, n'umuntu afise umutima mwiza. Dumba arama support, turayaga sana, hari ibintu nyene ahora impanura byo muri entertainment, ibintu nk'ibyo. Ico duhuriye ko ni support adufasha. Ni support. Dumba asanzwe ari big up sana my brother, umva ko ibintu biba bimeze neza. Duheraheza na cyane twifuza ko umu artiste nawe sonde ni Mr Giba agira message ahereje abarundi n'abarundi kazi, cyo wifuza ko muri 2021 ndetse nababwire na plan y'ibikorwa byawe imeze gute, bakwitege kwiki ibintu nk'ivyo bwana Mr Giba. Ikintu ca mbere kwanza cyo bonyitega ko kujya kuntu nyene je ndafise ishaka sana, so banyitege ko ibintu byinshi. Nareme ama collabo ari international, sinari bwa yasohore, ariko byaca bisabwa yuko kwanza kubwira kwanza umuntu basi bagire n'ikizere ko ngiye kubikora. Mbere kwanza ngaha muhira ndiko ndakora collabo na Flow, ariho uwundi muririmbye turiko turapanga nyene ibintu bya collabo, navuga ko abaririmbye nyene babakurambere mu muziki. Urumva hariho n'abandi bo hanze turiko turavugana nabo, nihagera kuko collabo ni byiza ko uyitangaza mwamaze gushiramwe amajwi. Nivyo twarabonye coming soon k'indirimbo yamwe na Alafro, kwere guhitamwe Alafro mu bandi ba artiste bose hano mu Burundi. N'umuntu nyene nasanzwe nkunda kuva kera nkiri muto, naratangura n'umuziki ntaramenya ko nzoba umuririmbyi, kandi ndamwigira ko byinshi. Uri kuraraba Alafro n'umuntu imisi yose abafise imishatsi, urumva naje nuko nye ofete ibintu Alafro afise je niko novuga ko meze n'umuntu nyene yitonda, nshobora kumubona mu mabase y'uburofa ngo ariko aratukana ibintu nk'ibyo, ari yubaha, hama afise n'ijwi ryiza. Ndamwigira ko ibintu byinshi. Uramwigira ko ibintu byinshi. Sinzi nimba hari ikindi kintu wifuza kubwira abakunzi b'umuziki w'u Burundi, ugira ati kindagishikirije cyo mfasha, hanyuma cyo tugira gute twikomereza mu bindi. Icyo nababwira babandanye badushigikira, hama baduhanura, kuko natwebwe dukeneye impanuro zanyu. Nituri ofete kuba uri umuririmbyi nibisigura kuri perfect, uradekona sometime utabizi ko wadekonye, baze baratwakira uko turi, urumva baduhanura, hama bakadukunda nk'abana b'igihugu tu. Ibintu byo kuducanishamwe babihebe, ko twese dukorera igihugu. Yego, ibyo byose nawe naho harimo ni byinshi byo gufashwamo nande na Julietta, kandi umundamukirize mani. Kwanza deja indamuzo yawe yamaze kumushikiye. Yes, twari kumwe na Mr Giba, ubona ko ahamagarira abana bariya na cyane gushyira indero imbere, na cyane mu kazi gatandukanye babasanzwe bakora. TV ni TV yanyu, ntabwo twayigize yacu, kuko ejo ni yanasohora n'indirimbo yatubwiye ko yari indirimbo nziza, kandi nimwe amajambo meza cyane, amajambo ahanini yo gutaka umukunzi wiwe, avuga ati nararubayemo urukundo hanyuma ndahemukirwa kino gihe mugabo turi kumwe, sinibaza ko azava mpemukira. Nanyo majambo agize indirimbo tugiye kwakirana cyane kuri uyu wa mbere, indirimbo
yise Julietta. Naco tuzokora indirimbo igisohoka tuzoheza twongere tumurondere kandi tuyaga na cyane cyane ku ndirimbo tuzoba twamaze kumva neza. Edison mwari kumwe ndabashimire cyane. Arkeni nawe nyene ndamushimire hariya kuri kamera akaba yariko avyifatamwo neza. Reka ndababwire nti ciao ciao.